Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi gize aya makuru. Mu Bufaransa, mukuru abagendera ku matwarakazi buryo muri politike Marine Le Pen yahamijwe icyaha cyo kunyereza amafaranga y'umuryango w'umwe bw'ibihugu by'Uburayi. Abakora akazi ko gutembereza abantu mu mato mu kiyaga cya Kivu baravuga ko ubushabitsi bwabo butarafata imbaraga nk'izo bwari bufite mbere y'uko inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zifata umujyi wa Goma. Abanyazimbabwe muri rusange bagomye mu rugo uyu munsi. Kuri uyu munsi hateganijwe imyigaragambyo gusaba ko Perezida Emmerson Mnangagwa yegura. Tubafitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Mwiriwe mwese, ikaze muri amakuru yo kuri uyu wa mbere, turi ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya ni Nahira Dukunda amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Marine Le Pen yabujije kuzokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa mu myaka 2 iri imbere. Amatora yiteze kuzotsinda. Abacamanza basanze iyo ndongozi y'imigambwe igendera ku matwarakazi hamwe ku vya kera yagirwa n'icaha cyo kunyuruza amahera y'ishira hamwe ry'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya, bamubuza kuzokwitoreza ikibanza c'uburongozi muri leta mu kiringo c'imyaka 5. Sentare yamuciriye igihano c'imyaka 4 y'igifungo, igice cayo akazokimara hanze y'ibohero inyuma yo gusanga yagirwa n'icaha cyo gukoresha uburyo buhabwa abashinga amateka b'Uburaya akabukoresha ibikorwa by'umugambwe wiwe. Mu majambo yavuze ari hanze ya sentare, umushingwamanza w'inama nshingamateka y'Uburaya Patrick Maisonneuve yavuze ko urwo rubanza gwerekana ko abagiriwe n'icaha bari baranse kwemera ko hari kibi bakoze. Pendant les 3 mois d'audience que nous avons eu, muri aya mezi atatu urubanza rwamaze hagumye haba guhakana ibyabaye byose muri iyo myaka, kandi nta nkeka mfise z'uko sentare yafatiye kuri uko guhakana ikavuga iti ko rero muhakana byose. Nibaza ko bishoboka ko icaha cyo kongera gukorwa, none reka nongere ko igihano cyo kudashobora kwitoza. sur la peine complémentaire d'inéligibilité. Hagataho abanyapolitike b'uruhande ruhagaze ku vya kera hamwe n'abashira imbere gukunda igihugu bo mu Bufaransa bahurikiye hamwe mu kwiyamiriza urubanza rwaciwe n'iyo sentare. Umukuru w'umugambwe wa Le Pen, Jordan Bardella, yavuze ko demokrasi yishwe mu gihe umushinga amateka azwi cyane agendera ku matwara yo hagati Eric Ciotti yisaba abacamanza ko arakagwi ka politike karengeje urugero. Abandi banyapolitike y'Uburaya bagendera ku matwara y'uburyakaze nabo nyene baseruye ishavu nk'iryo nka Santiago Abascal wo mu mugambwe wa Vox wo muri Espagne, ashimika kuvyo yise ijwi ry'abanyagihugu litazozimanganywa. Nayo umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu c'Uburusiya Kremlin Dmitry Peskov yavuze ko urwo rubanza gwerekanye ingene amategeko ya demokrasi ariko arahunyangwa Iburaya hose. Imigwi itabara bari mu kaga iri kwirahangana n'amahano aguma yiyongera muri Myanmar inyuma ya nyamugigima ikomeye yabaye kuwa gatanu. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara OMS rivuga ko ibitaro birenga 200 vyasambutse canke vyononekaye. Akagwi ka gisirikare kari ku butegetsi muri Myanmar kavuga ko ubu abantu barenga 2,000 vyamenyekanye ko bapfuye, ibiharuro vyitezwe ko biza kuduga cane. Utwigoro two gufasha twabangamiwe no kononekara kw'amabarabara, ibiraro n'inzira za gari ya moshi, gucikagurika k'umuyaga nkuba n'uburyo bwo guhanahana amakuru butizewe. Umuntu umwe yarokotse nyamugigima mu gisagara ca Mandalay atashatse ko umwirondoro wiwe umenyekana, yavuze ingene yarokose munsi y'inzu y'uburiro yiwe yabomotse.
nari naheze mu binonko by'amazu yasenyutse, nari nafatiwe mu mayunguyungu kandi n'ikiganza cyanjye cyari cyacitse. Byafashe amasaha menshi kugira ngo abatabazi bankuremo kuko ukuboko kwanjye kwari kwafatiwe mu binonko. Hanyuma rero ibintu bitangira kungwaho igihe neza navagamo. Nagize amahirwe kuba nkiri muzima. Hagati aho amakuru ava muri Myanmar avuga ko ingabo za leta zagavye ibitero ku migwi y'abagwanye mu karere kagizwe ko ingaruka cane na nyamugigima. Umuvugizi w'ingabo za People's Defense Forces uhanganye n'akagwi ka gisirikare kare ku butegetsi avuga ko zarashwe n'inkurikirane zitanu z'imiduga y'ingabo mu karere ka Sangeng. ONU yasavye ko intambara ihagarara kugira ngo ifashanyo ishobore gutangwa. Igisirikare ca Myanmar ko kiragwanya imigwi y'abagwanyi n'imiryango y'amoko mu gihugu cose. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Uburusiya bwashatse korosha amajambo ya Perezida Trump yavuze mu mpera z'indwi ko ashavuriye Vladimir Putin inyuma yahaneguye ubwizigirwa bwa Perezida Zelensky. Umuvugizi wa Kremlin Dmitry Peskov yavuze ko amwe mu matangazo ya Trump atari amajambo yivugiye ubwiwe, yongera ko Perezida Putin aciteguriye kuganira na Trump. Kandi mu kuvuguriza umukuru w'igihugu ca Amerika Bwana Peskov yavuze ko atamigambi hari yo guhamagarana hagati y'abo barongozi babiri muri iyi ndwi. Umukuru w'igisata ca BBC c'ururimi rw'ikirusiya yavuze ko ari nk'inyishu ya politike ivuye muri Kremlin. Agaciro k'imigabane k'ibigo vyinshi mu masoko y'imari muri Amerika kabandanyije kugabanuka mu gihe Perezida Trump afise umugambi wo gutangaza yandi makori ku munsi wa gatatu. Iryo gabanuka ku isoko rya Wall Street ryakurikiye ivyabaye ku masoko yo muri Aziya n'Iburaya mu gihe abashoramari bahagaritswe umutima n'imigambi ya Bwana Trump yo kuduza makori ku bicuruzwa biva hanze batinya ko bizogira ingaruka ku butunzi bw'isi yose. Ndavuga ko amakori azokingira ubuzi bw'abanyamerika ariko mu gihe gito ashobora guteza kuduga kw'ibiciro na cane ibindi bihugu n'ivyihora. Umushikiranganje wa mbere wa Pologne Donald Tusk yahanuye Bwana Trump ko gukorana ari vyiza kuruta guhangana. Jacques, urakoze Nina Iradukunda kuri iyo ncamake y'amakuru. Mwabyumvise mukanya mu Bufaransa umukuru w'abagendera ku matwara akaze iburyo muri politike Marine Le Pen yahamijwe icyaha cyo kunyereza amafaranga y'umuryango w'umwe bw'ibihugu by'Uburayi kandi abuzwa kwiyamamariza umwanya w'ubuyobozi muri leta. Urukiko rwamukatiye igifungo cy'imyaka 4, 2 muri yo ari hanze nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gukoresha amafaranga y'inteko nshingamateka y'Uburayi mu gutera inkunga ibikorwa by'ishyaka rye mu Bufaransa. Madame Le Pen yavuye mu rukiko mbere yo kumenya ko yahanishijwe kudakora politiki mu gihe cy'imyaka 5. Ubu yafatwaga nk'uri kwisonga mu baziyamamaza mu matora ya perezida ateganijwe muri 2027. Abandi bantu 20 bo mu ishyaka rye rya Rassemblement National nabo bahamijwe icyaha muri urwo rubanza. Ni inkuru y'ubusesenguzi ya Hugh Schofield mugezwaho na Prime Ndikumagenge. Marine Le Pen yari yiteze kwagirwa n'icyaha ariko ntiyari yiteze ibi. Mu mutwe wiwe ufatiye kuvyo yabwiye ikinyamakuru kwa Mungu, umucamanza ntiyari kubahuka gushikaho amubuza kwitoza mu bukuru bw'igihugu. Yari yiteze yuko haba ikiringo co kubuzwa kwitoza, nivyo, ariko coba kirabangira gushika yunguruje, ari navyo vyoce bitanga inzira yo kurondera ugira kane kuba umukuru w'Ubufaransa mu 2027. Le Pen n'abandi barenga 20 mu banywanyi biwe bagiriwe n'icaha cyo kunyuruza mu gukoresha nabi amafaranga y'ishiramwe rya Buraya mu bikorwa by'umugambwe wabo. Umucamanza yavuze yuko hari vyerekana yuko hari ingendo mu mugambwe wa Le Pen yo guha akazi abakozi bitwa yuko bakora ibikorwa by'inama nshingamateka ya Buraya ariko mu vy'ukuri bariko barakorera umugambwe wabo. Ibi ico bisigura nuko Le Pen adashobora guhiganwa mu matora yimirije mu 2027. Iyi ni nyamugigima. Bifise ingaruka nyinshi kuri we, umugambwe wiwe na demokrasi y'Ubufaransa. Benshi mu bihweza ibintu n'ibindi bavuze yuko ryo bari ibara kuri demokrasi
hamwe umuntu wa mbere mu majwi mu gihugu atoshobora kwitoza n'abadacana uwaka na Marine Le Pen abantu nka Jean-Luc Mélenchon canke umushikiranganje wa mbere François Bayrou bari bavuze yuko kubuzwa kwitoza ubwo nyene bitoba ari vyo kandi vyoba bitari mu bwitonzi ariko vyabaye. Le Pen arashobora kunguruza kuri uwo munyororo w'imyaka 4 ariko ntacashobora gukora kuri ico gihano co kubuzwa kurangura amabanga y'igihugu mu kiringo c'imyaka 5. Ubu rero Rassemblement National igiye gutangura kurondera inzira B, inzira ya kabiri yo mu 2027. B nka Jordan Bardella umukuru wa Rassemblement National. Bardella w'imyaka 29 n'umuntu ariko araduga cyane muri RN kandi ubagiye kuja mu murongo w'abazorondera kwitoza ku giti c'uwo mugambwe mu 2027. Inkuru ya Hugh Schofield dukomereze mu majyepfo ya Afrika. Abanyazimbabwe muri rusange bagumye mu rugo kuri uyu munsi. Hari hateganijwe imyigaragambyo yo gusaba ko Perezida Emmerson Mnangagwa yegura. Polisi yavuze ko muri rusange mu gihugu hakomeje kuba ituze. Imyigaragambyo yahamagawe n'uwahoze hari umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka riri ku butegetsi kabije mu gihe amakimbirane ya politiki akomeje kwiyongera ndetse bikaba binakekwa ko bwana Mnangagwa ashobora kuba arimo kwitegura guhatanira manda ya gatatu. Bamwe mu bayoboke b'ishyaka rye hamwe na bamwe mu bantu bakomeye barwanya intambara yagejeje igihugu ku bwigenge barivumbuye maze basaba ko yegura. Ni inkuru ya Shinga Nyoka mukizwaho na Robert Patrick Misiga. Amabarabara ya Harare muri rusange nta muntu yayagaragayemwo cyo kimwe no mu yindi miji n'ibisagara hirya no hino mu gihugu. Nta badandaza bo mw'ibarabara, ubuguriro bwinshi bwari bwugaye, ibigo vy'amashure vyugaye kandi imiduga yunguruza abantu yari mike. Ino myerekano yahamagajwe n'abahoze ku rugamba hamwe na Blessed Geza kugira arabe neza na neza ingene ashigikiwe ku rubuga. Yari yahamagariye abanyagihugu kuzura amabarabara kugira babwirize perezida gukinjura mu gihe bamwagiriza igiturire hamwe no gushaka kwigumiza ku butegetsi. Abanyezimbabwe hanini bagumye muhira kubera ubwoba. Birengagije akamo ka leta ko kubandanya ubuzima nk'uko bisanzwe. Inkuru ya Shinga Nyoka. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tugiye mu karere k'ibyaga bigari, tujye mu mujyi wa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Bakora ubushabitsi bwo gutembereza abantu mu mato mu kiyaga cya Kivu baravuga ko ubushabitsi bwabo butarafata imbaraga nk'izo bwari bufite mbere y'uko inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zifata umujyi wa Goma. Abatembereza abantu mu mato bavuga ko abanyekongo bagize umubare munini wabo batembereza mu Kivu ku ruhande rw'u Rwanda, ariko ko muri iyi minsi bwo bushabitsi butameze neza ku mpamvu z'uko ubuzima busa n'ubutarasubirana neza mu mujyi wa Goma. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana mu minsi ishize yari mu mujyi wa Rubavu adutegurira inkuru ikurikira. Ku kiyaga cya Kivu amato menshi agandagaje hano ku nkombe z'iki kiyaga ategereje abayatemberamo. Ndungutse Edi ni umwe mu bakora ubushabitsi bwo gutembereza abantu mu bwato. Aha arakira bamwe mu basore b'abanyekongo abashishikariza kubatembereza mu bwato bwe. Bagarutse navuganye n'umwe muri bo ambwira ko icyamugenzaga ari ukwishimisha atembera mu bwato. Kwa majina mimi naitwa Mupenzi Sadiki, mnatokea Goma Kabutembo. Amazina yanjye ni Mupenzi Sadiki, nturutse Igoma Kabutembo. Ngewe niziye kwishimisha, kujienjoy. Kujienjoy tu. Njo turangu ya tatu. Ubusanzwe ndi umunyeshuri ni Igoma, ubu ni ubwa gatatu ngeze mu Rwanda. Sio ku nyumba bakatambia kuvuka Rwanda. Mu rugo barambwiye ngo kwambuka uza mu Rwanda ni ugukoresha ikarita gusa cyangwa CPGL, ariko ubu noneho twe turambuka dukoresheje jeton. Unesha tu jeton unavuka. Sasa njo nashe tumeona tu profite ilo kazi. Natwe rero twavuze ngo reka dukoreshe ayo mahirwe tuze turebe uyu mujyi w'u Rwanda. Twari tutarawubona mbere na mbere turishimye.
tunafurahi sana kwanza. Ndungutse avuga ko kuri ubu umubare w'abaturage baturuka mu gihugu cya Kongo baza kwishimisha cyangwa gutembera mu bwato mu kiyaga cya Kivu wiyongereye cyane ugeranyije na mbere M23 itarafata umujyi wa Goma, ngo hari impamvu. Cyane cyane bakunda gutemberera ahantu hari umutekano, ariko by'akarusho urabona igoma ukuntu hateye, amazi yaho ni hejuru, nta mucanga bagira cyangwa nta plage bagira. So iyo bageze hano bakabona umucanga, bakabona plage, hari amahoro, ambiance, barishima cyane. Ugasanga niyo mpamvu bibakurura cyane kuza kuri amazi yacu, kwa ko babona uburyo boga kandi bakogera ku mucanga batekanye. Niyo mpamvu akenshi ubona uru rubyiruko rwose ruri hano inyuma yacu ari abakongomani baba bakurikiye amazi cyangwa se umucanga wacu ahangaha i Rubavu. Aba bakora ubushabitsi bwo gutembereza abantu mu bwato mu kiyaga cya Kivu bavuga ko nubwo umubare w'abanyekongo babagana ari wo munini, ariko ibintu bitarajya mu buryo neza nk'uko byahoze. Navuga ko amafaranga yo muri Goma aracyari ikibazo, nubwo abakongomani baza gukora ambiance. Abakongomani bumva ko bakivuga ati amabanki yabo aracyafunze, n'ikibuga cy'indege kikaba kigifunze. Urebye kuri ubu bikorwa byacu byo mu mazi, navuga ko bitarevorwa cyane, ko cyane yuko hari ibikorwa bimwe na bimwe byo mu kiyaga cya Kivu bicumbitse kubera bakiri kureba situation y'ukuntu amahoro agenda, umutekano ugenda umera, biragenda gahoro gahoro. No, bivuze iki? Ubwo no kuvuga ngo hari aho mutemerewe kugera? Ni ukuvuga ngo hari projet zo mu kiyaga cya Kivu zigenda zikomwa mu nkokora no kumva hafi y'igihugu cyacu cyangwa mu baturanyi hari ibiturika cyangwa se havuga amasasu, ugasanga cyane cyane nk'izi projet mu kiyaga cya Kivu urabizi ko ziba zirimo abanyamahanga cyane. So iyo bumva situation atari nzima baravuga reka turebe ko twakwegeza inyuma gatoya. So ugasanga nkatwe n'abandi bari bitezemwo akazi bakomeje gusa nk'abategereza. Hashize amezi abiri inyeshyamba za M23 zifashe umujyi wa Goma uhana imbibi n'umujyi wa Rubavu mu Rwanda, imijyi yombi ihuriye ku bucuruzi bwambukiranya imipaka. Mbere yuko M23 ifata umujyi wa Goma, amasaha yo gufungura no gufunga imipaka yari make cyane. Ubu byarahindutse kuko amasaha yongerewe ndetse n'uburyo bwo kwambuka bukoroshywa. Yves Bucyana, BBC Gahuza Miryango, ku kiyaga cya Kivu. Rakoze Yves Bucyana kuri iyo nkuru y'ubushabitsi bwo gutembereza abantu mu kiyaga cya Kivu. Tugume mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda. Umuryango w'Abayisilamu uravuga ko urimo gukora bishoboka byose ngo imisigiti yafunzwe yongere gusengerwamo nyuma yuko izaba imaze kuzuza ibisabwa. Umuyobozi w'Abayisilamu mu Rwanda Sheikh Musa Sindayigaya avuga ko kubaha imisigiti ifunze bitarabangamiye isozwa ry'igisibo cya Ramazani ku munsi w'ejo, dore ko n'ubusanzwe imihango ikorerwa ahantu hisanzuye kenshi haba ari ku bibuga. Umuyobozi yavuga kandi ko ashyigikiye ko abigisha bijyanye n'imyemerere baba barabyigiye, bagasanga icyo bamwe bavuga ko ari umuhamagaro kidakwiye guhabwa agaciro. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. No munsi wasanze imisigiti isaga 300 ifunze kubera kutuzuza ibyangombwa bisabwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Imisigiti yafunzwe yera kuri 2/3 byiri mu gihugu cyose, ibarirwa muri 500 gusa. Sheikh Musa Sindayigaya uyobora umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda avuga ko ifungwa ry'iyi misigiti ritabangamiye amasengesho asoza igisibo, dore ko n'ubundi ahenshi atabera mu misigiti. Ntago ari ngombwa ko ari mu musigiti. Ibibuga byose by'imikino byo mu Rwanda ku gihe cya Idil Fitri cyangwa Idil Adha, inzego z'igihugu zirabidutiza tukabikoresha mu masengesho, kuko haba hari imbaga y'abantu benshi ku buryo utabona umusigiti wabakwira. Urugero, niba kuri stade hano Pele Stadium twari nk'abantu nk'ibihumbi hagati ya 25 na 30, urumva nta musigiti wabona wakwira abo bantu. N'ahandi naho biba ari uko abantu baba bateranye ari benshi cyane. Nubwo uyu muyobozi avuga ko nta cyahungabanye, hari abasanga ifungwa ry'imisigiti byarabangamiye cyane abayoboke ba Isilamu. Sudi Fadhi Imanzi ni umuyoboke wa Isilamu utuye mu karere ka Kamonyi, twavuganye kuri telefone. Kubera iki twabonaga twumvise ibisabwa byose bihari, byagenze biti, ariko birumvikana umuyisilamu cyangwa umuturage wo hasi buri gihe aba victime zitukwamo inkuru. Rero ntago Abayisilamu bishimye, nta nubwo bishimye iyi minsi yose ishize badasarira mu misigiti. Kandi igiteye ibiramambu, ikibabaza Abayisilamu
Mufti w'u Rwanda avuga ko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo imisigiti yafunzwe yongere gufungurwa. Kuri ubu isaga 180 mu yafunzwe yamaze kuvugururwa yuzuza ibisabwa. Amabwiriza ya mbere yibandaga cyane ku bijyanye n'inyubako ubwazo, ariko ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB giherutse gusohora andi mabwiriza nayo agomba kubahirizwa. Muri yo harimo kuba abayobozi b'amadini basabwa kuba barize ibijyanye n'inyigisho z'imyemerere. Hari abanyamadini bamwe bazaga kwigisha imyemerere bijyanye n'umuhamagaro, bityo ko nta mpamyabushobozi zikwiye gusabwa. Ibi ariko Sheikh Sindayigaya we siko abibona. Hari abatari bake bavuga ko kuba leta yarashyizeho ubugenzuzi mu mikorere y'amadini ari nko kubuza abantu ubwisanzure bwabo mu kwemera, nyamara babihabwa n'amategeko. Aha naho Musa Sindayigaya avuga ko leta ifite inshingano ku baturage bayo kandi ko bagomba kuba abanyagihugu mbere yo kuba abayoboke b'idini runaka. Iyo nkongi y'umuriro ibiwukumira ni ukuba haramutse habaye inkongi abantu ubuzima bwabo burengerwe. Ubwo bwiherero bw'abafite ubumuga iyo ntabwo ari ikintu kibi leta ikoze. Natwe ubwacu hari ibyo twagombye kuba twaribwirije, ariko nk'abantu dukenera kwibutswa n'amabwiriza iyo yanditse bigutera imbaraga ukanabyibuka. Rero nagira ngo mvuge ko rwose uwo muntu cyangwa abantu bavuga ngo ni ukwivanga mu mikorere ntabwo ari byo. Reka nk'urundi rugero, hari ibyo twagiye twumva aho umuntu ashobora kuvuga ati urugero ngurishije urusengero, ariko niruba rurimo n'abakirisito cyangwa abayoboke barwo urampaya, n'urutwara rwonyine urampaya. Urumva ibyo bintu ntabwo ari byo. Mufti w'u Rwanda avuga ko imisigiti yafunzwe igomba gufungurwa mu minsi ya vuba kuko ibiganiro bisaba ko yongera gukora byatangiye. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. BBC Gahuzamiryango tugeze ku isaha ya 12:52 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye yego mwana wabuze se mwa ndeme uravaho ukajya ndi hano. Kwiki uri hano uvuye hese kandi ujya hehe? Naraye hano. Uvuze ngo iki ndeme? Wewe waraye hano wahageze ute? Ni 12:45 kuri BBC. Reka noneho turebe ko byifashe ku mbuga z'imikino hirya no hino ku isi. Murabigezwaho na Yves Bucyana. Mwiriho neza mwese abateze amatwi ya BBC. Amakuru y'imikino reka nyahere i Nyamirambo. Abo n'abakunzi ba Kiyovu Sport ku munsi w'ejo nyuma yo gutsinda Police FC igitego kimwe ku busa. Nubwo iyo ntsinzi itabavanye mu mwanya w'izifite akaga ko kumanuka mu cyiciro cya kabiri, kuko Kiyovu Sport ikiri ku mwanya wa 15 ikurikiwe ku mwanya wa nyuma na Vision. Ni mu gihe ku mwanya w'izirwanira igikombe Rayon Sport yongeye kwishyira mu kaga itsindwa na Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa kuwa gatandatu ku kibuga cy'Amahoro i Remera. Mukura niyo kipe ishoboye gutsinda Rayon Sport muri iyi shampiyona inshuro ebyiri zose. Ibi byatumye ikipe ya APR FC iyisatira, harimo ikinyuranyo cy'inota rimwe gusa nyuma y'uko APR FC yo ku munsi w'ejo itsinze Vision ya nyuma ibitego 2-1. Mu Burundi ikipe ya Aigle Noir ikomeje kuyobora shampiyona n'amanota 55 nyuma yo gutsinda Moso Sugar ibitego 2-1. Ikipe ya Bumamuru bahanganye ku gikombe nayo ejo ku cyumweru yatsinze Royal Vision ibitego 2 ku busa igira amanota 53. Mu yindi mikino Interstar yatsinze Le Messager Ngozi igitego kimwe ku busa. Musongati inyagira Dynamique 3 ku busa, bikaba byatumye Musongati ikomeza kuba ku mwanya wa gatatu n'amanota 45 imbere ya Flambeau du Centre irusha amanota 2. Tugiye mu Bwongereza, Nottingham Forest
izahura na Manchester City muri kimwe cya kabiri kirangiza mu gikombe cya FA. Manchester City iheruka gutwara iki gikombe muri 2023 yaraye itsindiye gukina kimwe cya kabiri nyuma yo gusezera Bournemouth itsinze ibitego 2-1. Aston Villa yo yasezereye ikipe yo mu cyiciro cya kabiri ya Preston North End itsinze ibitego 3-0, harimo ibitego 2 bya Marcus Rashford ari nabyo bya mbere atsindiye Aston Villa kuva yayijyamo nk'intizanyo avuye mu ikipe ya Manchester United. Aston Villa izahura na Crystal Palace yo yasezereye Fulham inyagiye ibitego 3-0. Nkiri mu Bwongereza kandi nyuma y'imikino y'igikombe cya FA mu mpera z'icyumweru, ejo kuwa kabiri no kuwa gatatu ndetse no kuwa kane shampiyona nibwo izakomeza nk'uko tubibwirwa na Prudence Ngiyumva. Premier League igarutse nyuma y'iminsi 15 ihagaze by'agateganyo kubera imikino y'amarushanwa y'ibihugu. Arsenal isa nk'ifite amahirwe abarirwa ku ntoki gusa yo kuba yatwara igikombe, izakira Fulham ejo nijoro kuri Stade Emirates ifite Bukayo Saka nyuma y'amezi 3 atagaragara mu kibuga kubera imvune ikomeye yagize mu kwezi kwa 12. Ibintu biba byiza kurushaho ku mutoza Mikel Arteta wemeje mu kiganiro kuri uyu wa mbere n'abanyamakuru ko ndetse Saka ashobora no gutangira umukino. Ariko inkuru nziza naho igarukira kuko undi mukinnyi Ricardo Carafioli we azamara ibyumweru byinshi ku ntebe y'imvune nyuma yo gukomereka ari mu mikino mpuzamahanga n'ikipe y'Ubutaliyani. The Gunners ariko ifite umuhigo mu mateka y'umupira w'amaguru mu Bwongereza kumara imikino 31 itaratsindirwa iwayo na Fulham. Niyo mikino myinshi ikipe imaze mu Bwongereza ikina mu rugo idatsindwa niyo bihanganye. Cyakora rero mu mikino 3 iheruka guhuza amakipe nta numwe Arsenal yatsinze, yanganyije 2 itsindwa 1 iri kuri Stade Craven Cottage. Manchester United izasura Nottingham Forest ishobora kuba idafite rutahizamu wayo Chris Wood wavunikiye mu mikino y'igihugu cye cya New Zealand. Ni mu gihe ba myugariro Harry Maguire na Lenny Yoro ba Manchester United bo bakize imvune zabo bamaranye igihe. Forest izaba ishaka gutsinda Manchester United inshuro 2 muri shampiyona imwe nyuma yo kubikora mu mwaka w'1991 kandi ishobora kubigeraho kuko itaratsindwa na rimwe mu mikino 5 iheruka gukina mu marushanwa atandukanye. Wolves iyo izakira West Ham mu gihe kuwa gatatu Brighton izacakirana na Aston Villa yarayibonye itike yo gukina imikino ya kimwe cya kabiri cya FA Cup. Liverpool izahangana na mukeba wayo Everton kuri Stade Anfield itandukanyijwe n'iminota nk'itanu yo mu rugendo uvuye Goodison Park, naho Manchester City izaba yakira Leicester yugarijwe no kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Liverpool yicaye ku isonga ikeneye amanota 16 gusa kugira ngo yegukane ikamba rya shampiyona. Urakoze cyane President. Ahandi ku mugabane w'Uburayi tuvuge kuri Harry Kane kuwa gatandatu igitego cy'uyu kapiteni w'Ubwongereza yatsinze ikipe ya St Pauli cyahise kimugira umukinnyi umaze gutsinda amakipe 19 yose yahuye nayo muri shampiyona ya Bundesliga. Gusa Miroslav Klose watsinze ibitego byinshi muri Bundesliga niwe rukumbi wahuye n'amakipe menshi yose hamwe 28 muri shampiyona y'Ubudage yose yatsinda ibitego. Ibi Harry Kane yakoze mu Budage yanabikoze mu Bwongereza. Uwahoze ari rutahizamu wa Tottenham yatsinze amakipe 32 yose yahuye nayo muri Premier League. Aha ni naho nsoreje ayo nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza bijyango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana, tunashimire Prudence Ngiyumva agufashije mu kiganiro cy'urubuga rw'imikino. Ni namwe rero mushoje amakuru yacu yo kuri uyu wa mbere, ariko mbere yo kubasezeraho reka nongere nsubize ijambo Nina Iradukunda twibutse amwe mu makuru y'ingenzi avugwa muri kano kanya muri BBC. Marine Le Pen yabujijwe kuzokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa mu myaka 2 iri imbere. Amatora yiteze kuzotsinda. Abacamanza basanze iyo ndongozi y'imigambwe gendera ku matwara akaze ahamye ku vya kera yagirwa n'icaha cyo kunyuruza amahera y'ishirahamwe y'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya, bamubuza kwitoreza ikibanza c'uburongozi muri leta mu kiringo c'imyaka 5. Hagati aho abanyapolitike b'uruhande ruhagaze ku vya kera hamwe n'abashira imbere gukunda igihugu bo mu Bufaransa bahurikiye hamwe mu kwiyamiriza urubanza rwaciwe n'iyo sentare. Umukuru w'umugambwe wa Le Pen Jordan Bardella yavuze ko demokrasi yishwe mu gihe umushinga amateka azwi cyane agendera ku matwara yo hagati Eric Ciotti yisaba abacamanza ko ari akagwi ka politike karengeje urugero.
imigwi itabara bari mu kaga iri kwirahangana n'amahano aguma yiyongera muri Myanmar inyuma ya nyamugigima ikomeye yabaye kwa gatanu. Ishiramwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu ivuga ko ibitaro birenga 200 vyasambutse canke vyononekaye. Jacques, urakoze Nina Iradukunda. na rero dusozeje amakuru yacu kuri wa mbere tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu, n'amakuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva ku buhanga bw'ibyuma Harnik. Amakuru yacu yandarakomeje ku rwego rwa internet bbc gahuza.com.